twaratangaje ibiharuro twatoye ari byo by'abigeme mu bisanzwe n'106 kiretse yuko umwe atatanze ibisabwa byose ari naco gituma dufise 105. Dukurikije inkomoko yabo, muri Bujumbura habonetse 46, Igitega 36, muri Burunga 16, muri Butanyerera 7, muri Buhumuza 5. Twaratanze ikiringo c'iminsi 3 kizohera ku munsi wa Mungu kugira ngo uwo batibonye kuri liste atubwire tumutunganirize. Bariko barandika kandi ku bwinshi babaza ibibazo bitandukanye n'abandi basaba yuko hari ibyo twokosora mu byo bari batanze n'ibibaranga. Ibiganwa Miss Burundi ni igikorwa gitunganywa n'ubushikiranganje navuze bujejwe iby'ingenzi bufadikanije n'abikorera utwabo bafite ubuhinga butandukanye mu bijanye no gutegura ibiteramo nka biriya no gutegura amahiganwa nk'ayo. Rero nakaryo keza kuko abahinga batandukanye bashigikira umwigeme w'umurundikazi kugira ngo agire ico avuyemo, ashitse umugambi wiwe kandi yiteze imbere, ateze imbere igihugu ndetse anadandaze ishusho ryiza ry'Uburundi. Tubasabe rero ntihagire abazosubira kuba intambamyi kuri urwo rwaruka. Ni benshi baturondeye batubwira yuko babishaka mugabo amashengero yabo atabibemerera. Nagira nibutse yuko ihiganwa Miss Burundi nta mahera namwe risaba kugira umuntu yiyandikisha, nta buryo na bumwe risaba kugira umuntu yiyambare, nta buryo na bumwe risaba kugira ngo umuntu yiyunguruze aja mu bibanza hazoberamo ibikorwa bitandukanye. Duhejeje ibijanye n'iyandikwa, itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu ngaha mu gisagara ca Bujumbura tuzoheza twakire ama audition. Tuzobahamagara abiyandikishije bose kugira ngo bace imbere y'umugwi uzoba washinzwe, bavuga ibikorwa byabo, tunabarabe yuko bafite ibikwiye kugira ngo babandanye mu higanwa. Umunsi itariki 2 z'ukwa gatatu nyene hazokwakira uwundi mugwi, ni ukuvuga ngo tuzokwagira igice ca mbere c'abashika 53, igice ca kabiri c'abashika 52. Uko bazogenda barakigwa hazosigara 30 ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri hasigare 30, biduhe igiharuro c'abantu 60 bazoca babandanya muri quart de finale. Tuzoca tugenda mu ntara ya Gitega itariki 5 gushika itariki 8, aho bazoja muco no kwita umwiherero bategurwa kugira ngo bikunde yuko habaho quart de finale izobera mu ntara ya Gitega. Tuzoca dusubira tugende mu ntara ya Ngozi ku itariki 19 gushika itariki 22 z'ukwa gatatu, naho nyene habo mwiherero uwundi mugwi ushobore gukorera mu ntara ya Ngozi. Aha gatatu tuzokorera ni mu ntara ya Bujumbura ku itariki 2 gushika itariki 5, naho nyene hazoba umwiherero wa quart utuma turonka muri quart de finale bandi. Iyo mwiherero yose iheze hazoca hasigara abantu 30 bazoshobora guca baja muri demi finale ya Miss Burundi. Mu kwezi kwa gatandatu tuzosubira inyuma y'amatora ya mbere, tuzoca dusubira tuje mu mwiherero ku itariki 14 gushika 20 z'ukwa gatandatu ngaha i Bujumbura, hace haba demi finale ya Miss Burundi. Itariki 25 z'ukwa gatandatu nyene gushika ku itariki 30 hazoheza habe gusubira gutemberera Burundi ku ruhande batazoba bagiyeko. Itariki 19 z'ukwezi kw'indwi gushika 25 niho bazogenda muri wa mwiherero ukomeye ubategurira finale ya Miss Burundi, bikaba bizobera mu gisagara ca Bujumbura.